Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahe muri kwikara mu mpande z'isi ikaze mana n'amakuru atuye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Igihugu ca Libiya n'ubu congeye kugwa mu njyane kandi zikomeye cyane za politike muri kino gihugu twibutse ko kuva igihe Perezida Muammar Gaddafi yiciwe n'umuryango wa NATO akaba n'ubu hatarigira haboneka amahoro muri kino gihugu ca Libiya. Tripoli rero hongeye kwaduka imigwano ikomeye cyane gose hagati y'abasirikare bashigikiye minisitiri wa mbere ari ku butegetsi yemewe n'inama mpuzamakungu ndetse n'ubundi minisitiri wa mbere avuga ko yatowe n'inama nshingamateka yitwa Fatibaga, aho rero uyu rero Fatibaga avuga ko ashaka gushikira ubutegetsi byanka byakunda. Minisitiri wa mbere nawe asanzwe ahari akamenyesha ko azoshikiriza ubutegetsi gusa ubuzoba yatowe n'abanyagihugu. Twibutse ko kene gihugu ca Libiya cari gukora amatora mu mwaka wa 2022 ariko rero kikaba kitagize amatora ni nyuma yaho mu bari bitoje ndetse harimo umuhungu yahoze ari umuhungu wa Gaddafi ndetse byari byagoranye ko yemererwa maze mu nyuma za kwemererwa, ariko rero ku munota wa nyuma amatora ahita arahagarikwa. N'ubu twibutse ko atamatora araba kuva Perezida Gaddafi akuwe ku butegetsi mu gihugu ca Libiya hari mu 2001. Twibutse rero ko ubu hatwara ubu minisitiri wa mbere yashizweho n'inama mpuzamakungu ariko rero bikaboneka ko injyana zitigeze zihagarara cyane cyane ko n'inama nshingamateka nayo itamwemera ndetse rero abashingamateka bariko bari batoye minisitiri mushasha ariko arashaka gufata aho no butegetsi akoresheje inguvu za gisirikare. Biboneka ko rero kino gihugu injyane za politiki kugira ngo zizohere atari ibintu rero nabyo abahigiriza Amerika n'Uburaya akaba ibyo bavuga ati aho bagiye hose basiga injyane z'intambara hose zigera agera ibyo rero bikaba biboneka ko muri Libiya nazo hari byabaye kugera n'ubu kuva Muammar Gaddafi akuriwe n'umuryango wa NATO akaba hatarigera haboneka amahoro ndetse igihugu ca Libiya kikaba acugarijwe n'ubukene budasanzwe n'injyane za politiki z'ibihugu byose kuva iki gihe n'ubu umunyagihugu wa Libiya ntarigera abona amahoro.